natanguye ntavyemera ariko ubu ndavyemera uwo mama ashoboye nakundi no muvuga jimbona ashoboye nakundi no muvuga jimbona ashoboye reka ndirimbe reka nitambire nabuze izina no mwita ndamwita kibasumba nabuze izina no mwita ndamwita kibasumba. Yo, my people, nizere nyene komeze fuweje sana. So like you see, the King Fast on one tagwan. My song Profession on the microphone. So behind the camera with my Genie Fast 20 AMT. So ikiganiro ni New Love Show kimwe mu biganiro sanzwe ntumira abantu bariko barakora bidasanzwe mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi kugira ngo dushobore kuguma tunezerewe tugume turonka amakuru ari update ndetse dushobore kuzamura zino mpano nayo zibatunge nk'akazi. So uno munsi rero mutumire turi kumwe n'umwe mu banyempano badasanzwe umwe mu banyempano bariko bakorana ingufu nyinshi muri no entertainment yacu kugira ngo ashobore gushika ku rundi rwego. Uno munsi rero tukaba twamutumiye mu bwami bwa Blessing kugira ngo mushobore kuyaga ibyo bijanye n'ibikorwa vyiwe. So karibu nyakuba. Mwakoze. Umeze neza? Yego cyane. Kuba takuzi ushaka kubabwira amazina yawe? Amazina yanje y'ukuri nitwa Iranzemere ariko ku mazina y'ubusani nitwa The First Son. The First Son. The First Son no mu baririmbyi ba gospel. The First. Why The First Son? What means The First Son? Jewe The First Son icyo risobanura umwana wa mbere umuhungu wa mbere. The First Son. Yeah. Jewe muhira ndi umwana wa mbere mu bisanzwe ndi n'umuhungu wa mbere cyo bituma rero nashoboye kwita The First Son. Yeah. Okay. The First Son asanzwe ari umuririmbyi wa gospel. Usanzwe umaze igihe kingana iki muri entertainment? Jewe nuvuga ko nabamaze nk'imyaka 2. Yego muri entertainment. Yeah. Kuva winjiye muri industry umaze gukora indirimbo zingahe zimaze kwashika ku rubuga rwawe? Indirimbo zimaze gushika ku rubuga rwanje indirimbo zishika kuri 4. Yeah. Indirimbo zishika kuri 4. Yeah. The First Son watanguye kumva yuko ufise impano ryari vyageze gute kugira ngo wumve yuko kuririmba gospel ariyo tara yawe ushobora gukurikirana vyagenze gute kamanye? Jewe kugira ngo ntangure kumenya ko mfise impano jewe mu bisanzwe narisanzwe ndi umuririmbyi wo mu ishengero. Jewe nakunda gusenga sana mva rero igihe nabandi kunda nimba mu ishengero barambwira nka compose indirimbo nkumva indirimbo ndazikompoje neza indirimbo n'abantu ba mu ishengero bazikunze none ace mvuga ati naje rero ndashobora gushika ku ntambwe iri imbere nkatangura naje gukora ibikorwa byanje. Ugitangura vyarakoroheye vyakenze gute kugira ngo winjire muri studio vyakenze gute vyahereye bigenda gute? Nkitangura ntibigera byoroha. Yego byarangoye kabisa ariko nabwiye senga Imana bakirangiza kucyo nashaka gusa. Washaka kutubwira zimwe mu challenge wahuye nazo? Cyambere challenge yambere nayo ni amafaranga. Yego amafaranga yabuze kwera ariko Imana yagira bigenze uko ishoboye kose ndagera igihe ndonka uburyo nyene budahagije gusa nyene bwaragize icyo bumufashije. Yeah. Ucurakora. Yego. Umaze gukora indirimbo bayakiriye gute abantu vyagenze gute ashaka kutubwira mu camake? Je indirimbo ya mbere nakoze ni indirimbo kweri ya gospel yitwa Ukizwa. Iyo ndirimbo yarakunzwe n'abantu indirimbo iri mu bwoko bw'amapiano. Iyo ndirimbo yarakunzwe n'abantu kwera abantu baravuga ati wa mwana agenda urafise impano. Yego. Niki kintu cyakugaragarije ko indirimbo yakunzwe? Ku buryo je
naho narengana mu isite mu ikota wazumva nk'umuntu ajya yiririmbye umuntu arampamagaye izina ryanje nkavuga ati bwa bundi sindiko ntambago muhira bavyakira gute hari support yabo waronse vyagenze gute oya muhira nk'ibitangura ntavyo bari bwamenye umva nta support yabo natanguranye gusura ndayifise nyene gusa atari nini ya cyane muri eglise oya muri eglise oya nta support yabo naronse hama indirimbo ya kabiri vyagiye biragenda gute kugira kwizizo ndirimbo zose ni wewe support yari wewe vyari bimeze gute support nyene hanini hari jewe gusa andi hanini yari umugenzi wanje ego umugenzi yagera gufasha ubu mugenzi nshaka akajambo kamwe umubwira ahanyane mu kiganiro umugenzi wanje sinamuvuga izina ariko umuvuze izina na ntacyo nyine ntacyo byotwara umugenzi wanje ari hose Stilo Mike Steven Kendi ahari hose yubaha kweri respect kweri kubyo mwafashije byose mbaye ndashima yagufashije kimwe cyamanye basi mu bisanzwe mu bintu byo kunyambika nko nkore video mu bintu byo kunterera amafaranga nyine amwe nyine agiye akenewe niwe yagiye aramfasha umva sinoreka kumushimira kabisa ntabone baba bakenewe mu buzima bw'umuntu urakoze indirimbo ya mbere iya kabiri ubu ahugeze ubona gute evolution yarabaye cyangwa se bimeze gute evolution yarabaye gusa si nini cyane ntiyaragera ku rugero kuko nshima habura iki meze gute habura ikintu cha support support irabura kweli n'agafaranga nyene kakabura nyene ko gutuma ibintu bigenda bitera imbere kabisa imbere yuko rero tuza kurangira ikiganiro cacu ndashaka kwanza umanze turirimbire gatoya ku ndirimbo ushobora kuba waranditse ugakunda Raise Go na Yesu wangu wa siku zote na wangu wa siku zote Yesu nakupenda tena nakutaka Mungu wangu Yesu nakupenda tena nakutaka Mungu wangu naimba nyimbo zako za wokovu naimba nyimbo zako za wokovu kabisa n'amapiano yo ndirimbo ya mbere watanguriye ko ndimba iyo yitwa indirimbo nanditse yitwa Saluti kabisa nshaka ndakubaze kino kintu niyo uririmbye indirimbo z'amapiano na cyane bazimenyereye muri secular music ntabwo bazimenyereye muri gospel ntabwo abantu babitahura gute nko mu rushenga ushobora kuyiririmba bakayakira igenda gute bivanye na generation tusigaye turimo nitwoguma turirimba zirya ndirimbo zifise zabasi zirya ndirimbo za gospel zimwene zirya za kera kora generation twena tuzamwo kuko urashobora kuba ukunda umuziki jewe we ariko nawe ukunda umuziki ukabukora byaro mfashe nkakubita nkashinga nkagira indirimbo y'amapiano nkayigira gospel iyo ndirimbo urashobora kuba wakunda kumviza umuziki wawe ariko iyo gospel nawe ukayumviza bivanye niyo beat y'amapiano irimo nicyo cyumva nashatse kuba nagira rero kuri izo ndirimbo kabisa biramaze gushika ugahura na bamwe mu baririmbyi ba gospel kwanza nabahe baririmbyi uri inspire nabo bakumotiva inspiration yawe dufashe bo mu Burundi abarimbyi ba motiva Victoria's team kwega baramotiva kweli yego Victoria's team ni mu ma kundi ari motive na wewe wigirako biramaze gushika ugakura na zimwe mu kundi zisanzwe zikora gospel nga mu Burundi nk'iki jambo uhuye n'abarimvye muri Victoria's team mubashikiriza n'irihe jambo cyambe nubashikiriza mubabwira ati bajama murashoboye kweri murashoboye byo mukora biranshika ku mutima icyakayo naco nubashikiriza nyene nk'umuntu
nubasaba naje nye tugakorana ego indoto yawe y'ibisazi mu ndoto zanje z'ibisazi ni nyinshi gusa niyirimwo ego gukorana na Victoria usanzwe watubwiye yuko nta support uraronka n'akahe kajambo urayishakaho support ndayishaka urakeneye management n'akahe kajambo ubwira abakunzi ba Blessing Talk TV abakunzi bose bakora dukurikira muri rusange abafana bacu n'abafana ba muri rusange ndetse n'abantu basanzwe badukurikira b'abantu bakunda gusupportinga impano ndundi n'irihe jambo bashikiriza right now man ku bantu musanzwe mushigikira impano y'umuziki mu Burundi impano zirahari kandi abantu bazi kuzikora izo mpano barahari je ku bwanje je kwenda ndakeneye management ndakeneye umuntu uzara supportinga impano ndayifise basi nk'umuntu yo ashaka nk'uyo managinga je nta kibazo ndahari kwere yego kabisa bakunzi bacu bakunzi ba Blessing Talk TV abakunzi musanze mudukurikirana mudahengeshanya buri gihe cari kiganiro turi kumwe no mutumire ni The First Son niryo zina ryiwe hariya no ku mbuga zose niryo koresha ku mbuga ziwe ni Facebook, YouTube nande na Instagram, TikTok ni The First Son murashobora kugenda ku rubuga rwe mukamufollowinga ku rubuga rwose rwa YouTube mugafollowinga uno musoro wanyu afise impano kandi aba boss bacu mudageshanya kudukurikirana turashaka support ivuye wanyu reka abasaba support reka rero muze mudukorere hama dusaba abantu basumukomera kino kiganiro kugira share comment mukatwandikira comment atagenza neza mukatubwira kugira ngo tubandanye dukosora n'ubundi saza dukorera bwebwe reka tubashimire ko mwashikwanyu natwe mwashikwana n'umwe wese mugakora share comment tubashimira ko mugiye no kugira n'abandi babikore akajambo kanyuma ku bakunzi bacu ubabwira yuko bakore subscribe ku mbuga zande se nako zacu hama turangiza ikiganiro bakunzi ba Blessing Talk TV cyo no babwira yuko mugira amapartage mugashikikira urugwaruka rwacu kuko mu buzima ibintu biragoye burya ata support irimo kuba supportinga rero nta cyacu yakirimo naje no kuja ku supportinga kuri YouTube yanje The First Son neza ko tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro gikurikira tuvuga big up sana.